Ikiriri ku kirimba c'umukuru w'igihugu hariko harabera ibikorwa vy'ihuriro kaminuza ry'abakenyezi b'imboneza. Iryo huriro ryatanguye kuva ejo itariki 7 Gitugutu. Uko umwaka utashe iryo huriro rya mariba rigatunganywa n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bijeje iterambere. Uno mwaka ryabaye ku ncuro igira gatanu, rikaba rishimikiye ku guteza imbere imibereho y'abana bakiri bato mu ntumbero yo kubategurira akazoza keza. Uyu munsi twifuje kubayagira ku bijanye n'iryo huriro. Niyo nkuru nyamukuru y'uno munsi. Amahoro, ni Davi, nizere ko meze neza. Ivyo birori vyari vyitabwe n'abanyecubahiro baje bava mu bindi bihugu. Twovuga nk'abafasoni b'abakuru b'ibihugu vya Nigeria, Serbie, RDC na Gabon. Dr Tade Ndikumana asanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa OPDD yarerekanye intambwe zatewe mu gushira mu ngiro ivyiyumviro vyari vyashikirijwe mu mwaka uheze. Yaravuze ikijanye n'iduzwa y'imyaka yo kubaka kubigeme mu Burundi. Ico gisabo caramaze gushikirizwa leta. Ikindi yavuze ni politiki ijanye n'ivyifungurwa, politique nationale de la nutrition, ngo nayo iriko irandikwa. Nitwo kwibagira umugambi uzoshigikirwa ni banki y'isi yose ku mfashanyo irenga imiliyoni 120 z'amadolari. Uwo mugambi ngo uzobujejwe guteza imbere ibijanye no kuronka abakozi igihugu gikeneye, ico bita développement du capital humain mu gifaransa. Twinjire mw'ido ry'ivyashikirijwe. Ngo guha indero nziza abana kuva mu buto bwabo ni kimwe mu bikuraho ubusumbasumbane hagati y'abantu. Birafasha kandi no muri kazoza. Vyashikirijwe na Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Yaravuze kandi ko kwitaho ubuzima bw'abana ari ukubaka umushinga ukomeye uzotuma igihugu gishika ku iterambere rirama n'imibano izoba myiza. Ivyo navyo rero ngo biraca mu gufasha abakenyezi mu migambi y'iterambere, kwitaho amagara n'ibindi. Ikindi twogaruka ko yavuze ni umwitwarariko afitiye abana bavukira mu busho. Yasavye abari aho bose kwitwararika ineza y'ivyo bibondo, ngo botanga uburyo bukenewe ngo bigire imibereho myiza. France Beja aserukira UNICEF Burundi yagize ati intamba ziracariho. Yaravuze igitigiri kinini c'abana bapfa bakiri bato, ingorane yo kuronka amazi meza, ihindagurika ry'ibihe, amabakorerwa abana n'abakenyezi n'ibindi. Yarashimye ariko utwigoro twa leta nko mu gushiraho imigambi ibiherekeza. Denise Nyakeru, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe ngo aratewe umutima uhagaze n'umutekano muke mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu, cane cane ku ngaruka bigira ku bana n'abakenyezi. Ku ruhande rwiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe ati imyaka ya mbere y'umwana irahambaye cane. Turakwiye kuyitondera nitwaba dushaka ko abana bacu bakurana ubuntu, urukundo, ubukerebutsi, ubwenge, ubuhinga n'ubumenyi. Ngo two kwitwararika amagara, indero, ingaburo, eka n'ubuzima bw'umuvyeyi bungenze. Perezida Evariste Ndayishimiye aributsa bifashe mu vy'uburyo ko naho boba bafise vyose atari vyiza guha abana ico bifuza cose, ngo ntibaba bariko barabarera neza. Ikindi ngo iyo umwana atamenyerejwe kwibako yige kurya ico yinobeye, ashobora guta ubuntu agahinduka igihumbu akamera nk'igikoko. Ngo ni vyiza rero kwigisha abana kwifatira ingingo ku ngorane bafise, bakiyemera bagashira ukubute. Umukuru w'igihugu yaribukije kandi ko hambavu y'indero yo kw'ishure ari vyiza kwitaho guha abana indero ya haziko, kuko ngo iyo ibuze naho bomenya ubwenge bwo mw'ishure bobura ingene babukoresha. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Louise Mushikawabo arongoye umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa yaragenye Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi ngo abe intumwa idasanzwe muri Haiti. Yamugenye ejo hahise itariki 7 z'uku kw'icumi. Iryo genwa rije rikurikira utwigoro tw'uyu muryango mu gushigikira igihugu ca Haiti ngo kigaruke mu nzira y'intwaro rusangi. Tubibutse ko mu nama ya 79 ya ONU iheruka kuba, waserukiye Burundi Albert Shingiro yashimangiye ko Burundi buzorungika inteko za gisirikare nizijeje umutekano muri Haiti n'ivyaba ngombwa. Intamba mu rugamba z'abatarenze imyaka 20
zaraye zitsinze umugwi wa Sudani y'Epfo 1-0. Hari mu nkino za Sekafa U20 ziriko zirabera i Tanzania. Uburundi busangiye umugwi umwe na Uganda, Ethiopia na Sudani y'Epfo. Imigwi ibiri izoshika mu gice ca nyuma c'iryo higanwa izo bironse uburenganzira bwo gukina CAN U20 izoba mu mwaka wa 2025. Ku wa gatatu itariki 15 Uburundi buzokina na Uganda. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.